narumvise audio asubiyemo Double J na Sat tubandagiza gatoya sinzi ko mbaza akabazo kugira ngo ndakwakiriye Satbi mu kiganiro cha Open Mic twongera tunakubaza ku ndirimbo yarutse gukora nziza wanatembeye cyane muri Europe urakora ibiteramo bimeze neza cyane bimeze gute muri rusango no munsi Satbi no artist first kuko arakora umuziki ugundwa n'abantu kandi bakabikunda ariko harabaye akana haba artist benshi n'abanyamuji baramvuye nabi ko Satbi why ukora imiziki nk'iyo why birateba why imodokari why udasohoye imiziki y'amabanga ya miziki kubita ariko umuziki ubizoga originality icyo ni originality y'abarundi rero so tuje kuri Double J Double J witeguriye cyane kuja mu giteramo cyo mu Bubirigi mu Faransa gukora kuzunguruka wereka abakunzi bawe nicaye kintu biteguriye nka Double J nk'umwana Birman boy ibintu bimeze neza ariko je nibaza ko umuziki umeze neza muri rusange kuko je nakiriye ko turiko turabikora neza ariko nyene sinzi ukuntu mubibona namwe ariko abantu baza ku bwinshi kandi turizeye ko kuko je nakiriye ko akazi kiwacu mazi n'umuziki yani no kuryohera abantu mu buryo bwo kuririmba rero mutwitegurire cyane yewe mani je ndahara sana mani yewe mani baze mu buterere je ndahara sana mani kandi je ndamukamisha kandi yo narabizi ni kuri ngidimu rero ku bantu bavuga mani je muri umujournaliste muri umuririmbyi mbikini bikimari je byose nzobatamwumva jewe mani je no ndari no team ibintu byose ogwa ma people shoboy D-ONE nsibitoma from Teka Music ibintu byose ni kumanya wabyo kuko harabari bibeje bavuga ibintu bakavuga ati none D-ONE uracira imbere ibiki ariko D-ONE yavuye kure D-ONE hajya yarakoze ibintu byinshi ntabyo bazi rero Misa bitoma from Teka Music dramati tuzoka karirimba kuko let's work together ariko uhora mutumira je ntibantumire ndibaza ko ibintu byose ngiye cyavyo nko D-ONE haratekanye muri baca bake Yes, bakunze Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umusore Gwaruka. Meze neza. Ndameze neza. Nakomeye cyane. Namwe. Uri fresh. Cyane fresh. Amazina yawe witwa? Ku mazina yanjye nitwa Ruben NTIRANDEKURA. So icyatumye ndaguhamagara ufite impano nyinshi cyane. Ariko no munsi naguhamagaye ku gusubiramwo abaririmbyi. Nakumvise ndiko ndapita navuga yo muntu koko adutangu sivyo none ego bimeze gute muri rusange watanguye imana yawe yatanguye kumenya yuko yo gusamwa abantu byari byimeze gute muri rusange nabimenye kuba nkiri umwana nkiri muto urumva haba byashika ndi muhira ugasanga namusubiye muhira nabateramishije bapatashe navyo n'umuwonke nzi gusubiramwo ugasanga nyene bariko baranshora bavuga ati reka nyene ubikore neza udutwenze basanga dusoma abakozi kwishura abigisha rero namwe ati ndabizi mugabo igihe kimwe narasubiyemo umugenzi w'umuwonke malheureusement yapfuye ariko cyambora umuwonke nyene biramubabaje avyakiriye n'abarankanduye nabi nyene arankarira inguvu zose esprit yose tumishacika mbuga nti cyane kumenga ntizosubira kuko ariko no munsi narumvise audio asubiyemo Double J na Sat tubandagiza gatoya kuri Satbi sinzi ko mbaza akabazo kugira ngo ndakwakiriye Satbi mu kiganiro cha Open Mic twongera tunakubaza ku ndirimbo yarutse gukora nziza wanatembeye cyane muri Europe urakora ibiteramo bimeze neza cyane bimeze gute muri rusango no munsi Satbi no artist first kuko arakora umuziki ugundwa n'abantu kandi bakabikunda ariko harabaye akana haba artist benshi
n'abanyamuji baramvuye nabi hose ati why ukora imiziki nk'iyo why birateba why imodokari why udasohoye imiziki y'amabanga ya miziki kubita ariko umuziki ubizoga originality cyeke ni originality y'abarundi rero kuri birateba nashaze ko umunyagihugu kuwo mu Rumonge yumvise birateba avuga ati nanje birateba ariko birashika reka ndayikora kugira ngo umuririmbyi hagire icafashije abandi rero abanyamuri mpamaho ndeka nkora umuziki w'abenegihugu nimundeke so biravuga yuko utarisha miliyoni 4 kuri Rasta mwakoranye mu ndirimbo wasize mu mashusho hoho bimeze guto bisobanura gute somehow umuntu arakora ibintu ariko hariho abantu baponda ibintu byo kuvuga bavuga ubujambo Rasta namuswaravuganye turakora neza ariko munyuma numva ngo sinamuheye none ibintu bitaciye kwasazi nyina ivuga wundi Rasta naramuhaye ariko hama poli somehow habumvira icari sapi bashaka umugwanya ni nka byabi nkora indirimbo barambwira ngo ni nka ngo ni nkebe ngo n'urukato kubera ko niba yikunze ariko ngeze ikindege kuko ibi ndiko ngubunyungu ntibyizanye hamwe nagiye muri Sweden hajya samahirwe je narabikoreye nazo nguti intara nzunguruka ngenda je nagera yakabika nkagira nkandi ku mpango babarire cyane ntabyo nishimye mugo yari jewe ariko ndondera isi so man yatari so tuje kuri Double J witeguriye cyane kuja mu giteramo cyo mu Bubirigi mu Faransa gukora kuzunguruka wereka abakunzi bawe nicaye ikintu biteguriye nka Double J nk'umwana Birman boy ibintu bimeze neza ariko je nibaza ko umuziki umeze neza muri rusange kuko je nakiriye ko turiko turabikora neza ariko nyene sinzi ukuntu mubibona namwe ariko abantu baza ku bwinshi kandi turizeye ko kuko je nakiriye ko akazi kiwacu murazi n'umuziki yani no kuryohera abantu mu buryo bwo kuririmba rero mutwitegurire cyane muri Europe two tuhaturira cyane kabisa yani ndizera ko ninagaruka ngaho nzobaturira ikindi gisasi yeah man na undi muntu bizoshaka kudutamo cyangwa undi muntu bon hariho Alvin Smith la vache originale oui frère Dakura mukijira vache kubera ko usigaye ukora ku radio uri umujournaliste ukaburi n'umukomedie ubikorana gute beko kuvuga yuko n'umugore wa Ngami mukiri kumwe neza jewe imani umugore wanje turashwana ama jewe bana ndamukuye kumukubitamo mwakuvanamu dawala iwa jesi kuvanamu jewe imani je ndahara sana ama jewe imani bazo mubuterere je ndahara sana ama kandi je ndamukamisha kandi yo narabizi kuri ngidimu rero ku bantu bavuga amani je muri umujournaliste muri umuririmbyi muri kindi bikimari je byose nzobatamwe jewe imani je no rino timu ubwo je umwanse wambe namahera jewe ngo mwana ngo umwe influencer muri umuririmbyi ngo kiniki mani je no rino ari gidere uje ngo musare ngo mamuhira je ndano rino ti no umuzingiye ko batamu vuba mu iteke bavuga ko umugore adafite ngidi umugore adafite ngidi mana difisemu aradifise mani kuko mani jewe mani tadifise arabizi kandi ubuzarapunguse tageze fo biramusha namukebuye umsaza so ni ki usaba ku bantu canke bogufasha muri management kugira ngo ingabire yawe ushobore gukura cyane cyane nibaza ko nifuza ko umfasha kugira ingabire yanjye jakure canke bagutumire kwanza mu masama za kigingi mu bitaramo bategura ndibaza ni kuri ico kintu kubufasha ya cyambere na mbere ndakoresha imbuga ya ndakoresha imbuga Twitter Instagram Twitter Facebook aussi donc Ruben
rero hesa narabuze IG yanje barayihakinze kuntu urumva ndatakaza abantu benshi rero nishasha nifuza ko buri murundi wese buri muntu wese yipfuza iterambere ry'abarundi en general ko yonshigikira D-ONE ibintu byose One of my people should go D-ONE NTIRANDEKURA from Teka Music ibintu byose ni kumanya wabyo kuko harabari bibenje bavuga ibintu bakavuga ati none D-ONE uracira imbere ibiki ariko D-ONE yavuye kure D-ONE hajya yarakoze ibintu byinshi ntabyo bazi rero Mr. Bitoma from Teka Music abo ha muziki anytime witegeriza Mr. Bitoma yarabakura cyane akeza nete muratuba hafi no kuri mwocha baravuga yuko dramati kurusha hit kandi ufise nawe indirimbo mwatanguriye imwe mugara kurusha hit kandi mu bitaramo byinshi bakunda kugutumira dramati arakora umuziki mwiza kadahura arakandimba yari bibego kuri doctor none rushinga mugabo mashinga ngo buke shelelezero ya ndi ndakura ni madam ya D-ONE bibaye ngomati dramati tuzoka karirimba kuko let's work together ya ariko uhora mutumira je ntibantumire ndibaza ko ibintu byose ngiye cyavyo ko D-ONE haratekanye muri baca asante sana msazi ya ndabashimiye ya